arambarira ateka akomeza usenge, ndakomeza ndasenga, mpwemu yaranyururukako mvuga mu rundi rurimi, kwa kuboko kunyongeramo. Araha muri side nkumva inkuru rero, Ikirunda ntibiriyo, Imuyinga ntibiriyo, nta shengero ryariyo. Icyo gituma rero ndaho nkibuka mpwemu yera ngena ameze neza, ngaca ngena agasabira, ndasabiye Kirundo, ndasabiye Muyinga, ndasabiye Ngozi, ndasabiye Kayanza, ndasabiye Gitega, ndasabiye Karusi, nkadonda n'amashengero yose uze uyakorere mu gitangaza, uyarukire mu mpwemu yera. Arambarira ateka akomeza usenge, ndakomeza ndasenga, mpwemu yaranyururukako mvuga mu rundi rurimi, kwa kuboko kunyongeramo. Iwacu mu Kirundo twari mu mwijima ukomeye cyane. Hariho n'ikigirwamana cyitwa Nanga Yivuza. Icyo Nanga Yivuza rero iwacu no mu muryango wacu twari tukirimwo, abavyeyi banje bariho. Imana rero yadusanzaho, itumye abakozi b'Imana. Uyu rero tuvuze ivyiwe ryorenga tubivuga, kuko twamubonyemo vyinshi. Yatureresheje ijambo ry'Imana, yaratwigishije kuvuga, yaratwigishije gutambuka, yaratwigishije no kwiyoga, kuko yaratwegeranya, akatwegeranya abakozi b'Imana twese, akatwigisha imyifato y'umukozi. Shitsi muhira abavyeyi ngo wa mwana wabaye iki, hinabaye iki, gusa kundi ntisagote ngurakayangana. Jewe ndi umwe mu bantu batanguye mu ishengero ryo mu Kagari muri 73 niho twatangura. Nuko nkuko Munyakirundo yavuze, twari twabaye nk'abatangure gatoya mu 72, ariko haca umuyaga atamukristo araboneka, duca ishengero ry'Ikiremba muturungikira abakozi muri 73. Niho twaronse abakozi bava muri iri shengero ry'Ikiremba. Uyu mwongere rero turiko turavuga ko twebwe twamubonye mu 74 yaje kutubatiza, niwe yatubatije azananye n'abandi bapaseri b'Ikiremba. Twabatirijwe 74 mu hantu mu ruzi witwa Kavuruga, hariya hakurya y'Imuyinga, niho twabatirijwe. Ico gihe ntangura kumubona mu 74. Nyuma 75 njambo mujenama, asanga abajenama babiri b'abakobwa. Wamavuta ijuru ryansize, nzokuzigama. Waze mwumvise, nzokuzigama nta kizoyasesa. Turanezerewe cyane kuri uyu munsi mukuru Imana iduteguriye wo kwibuka ibikorwa byiza Imana yagiye akoresha. Ayo mavuta y'ijuru sayi gukinisha. Bana mwahawe mpwemu yera, tarika amaboko ndabarabe.
yesu abahezagire. twumvikane. jewe ndi umunyakirundo, uwo mupasitori wo mu Kirundo yavutse mu Gakiza mu 1969 niho navuka mu Gakiza. Narashishikaye kugeza aho ngize uno munsi, nk'uko rero batubariye yuko dukwiye kuvuga ibikorwa umuvyeyi wacu Mwungere yatureze hariya mu Kirundo. Yaratureze cyane, yaraturesheje ijambo ry'Imana kuva mu 73 niho uyu muvyeyi wacu muri ico gihe niho bashika mu Kirundo, hari mu 73 hari mu kwezi kwa mbere niho bashika baje, kuko mu myaka yari irenganye ishengero ryari ryatuvyaye, abari batuvyaye bari bahuye n'umuyaga wo mw'isi, turamara hafi umwaka wose tutagira abatubarira ijambo ry'Imana. Ariko icyo dushimira Imana, yaratuzigamye, ntitwigeze dutakara, baje badusanga dukomeye, dusenga Imana, turasenga Imana twihisha, ariko Imana iratwibuka. Hanyuma rero muko mvuga ibikorwa byiza, ibikorwa yakoze uyu muvyeyi wacu Mwungere, wamanzoma ijambo ry'Imana ryanditswe harya mu cete ca Yuda, igice nyene kijya ni kimwe gusa, ariko mweho bakundwa, mwibuka amajambo yavuzwe kera n'intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo. Hariya muri Luka arakizingurura abona amavuta kugira ngo mbwira aboro ubutumwa bwiza, yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora abanywagutse imitima, no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamwo n'Uhoraho. Imana nishimwe. Iri jambo niryo narose uko nshingira intahe ibikorwa byakozwe hariya mu Kirundo, bikoreshejwe n'uyu muvyeyi wacu. Imana nidufashe cyane. Birabaye vyiza cyane muri jewe kwibuka ibikorwa yakoze mu Kirundo. Mu Kirundo cyari igihugu kimeze nka kimwe cyo kwa Nafutali na Zabuloni. Cyari cyuzuye umwijima, cyari cyuzuye ivyaha, cyari cyuzuye amarozi. Hari iwacu mu Kirundo twari mu mwijima ukomeye cyane. Hariho n'ikigirwamana cyitwa Nangayivuza. Icyo Nangayivuza rero iwacu no mu muryango wacu twari tukirimwo, abavyeyi banje bariho. Imana rero yadusanzaho, itumye abakozi b'Imana. Uyu rero tuvuze ivyiwe ryorenga tubivuga, kuko twamubonyemo vyinshi.
yaratureze, yatureresheje ijambo ry'Imana, yaratwigishije kuvuga, yaratwigishije gutambuka, yaratwigishije no kwiyoga, kuko yaratwegeranya, akatwegeranya abakozi b'Imana twese, akatwigisha imyifato y'umukozi w'Imana, akatwigisha, niwe yatwigishije kwambara, yaratwigishije no kwicara n'imbere y'ishengero nyine dukwiye kwicara, yaratwigishije ingene dukwiye guhagarara n'imbere y'ishengero. Ico rero yakidukoreye cyane, nico yatureresheje. Reka byinshi no kwiyoga no kwiyugumura yarabitwigishije, nta na kimwe atatwigishije ingene imyifato y'umuntu w'Imana umeze. Nibuka yarakunda kuturirimbisha indirimbo yakunda kuririmba hari iwacu mu Kirundo, yaririmba indirimbo ivuga ngo ntundengane mukiza ngo aho ugendera mu bandi. Aho rero yari mu jambo rero mu butumwa yatubwira, hari mu bushobozi bukomeye cyane. Vuze mu Kirundo bwabaye umuco, bwabohoye benshi, ko tungana, uko tuvuga, uko tureha. N'uyu mugishije gusenga, aratwigisha gupfukama, niwe atwigishe gupfukama tugasenga Imana, mwema akaca yururuka. Turahinduka rero, duca dusa nawe, dusenga nkawe. Hariya muri Yuda ngo mwibuke rero namwe ivyavuzwe n'abakozi b'Imana, ndavyibuke, tuvyibuke ibyo bavugishwa n'Imana bakera batubwiye, tubigumemo. Ibyo batwigishije tubigumemo, ibyo batwigishije tubigenderemwo. Yaratwigishije byinshi cyane. None rero iki kintu gishinga ntaye ngomba kuvuga, ico yatwigishije n'ubu tukigendera ko, niwe yatwigishije gusenga, yaratwigishije kuririmba indirimbo, turazi kuririmba neza. Kandi rero turiko turaririmba hariya mu Kirundo, turirimba nkamwe, nta tandukaniro wosanga hariya mu Kirundo no ngaha. Iyo tuje tukabumva nyene muririmba, usanga twatoye mwebwe nakare ngo imfizi y'intama itendera nkase. Imana ishimwe. Dusa n'abavyeyi, dusa n'abatuvyaye, tuvuga nk'abatuvyaye, tugenda nk'abatuvyaye. Ni mwebwe mwatuvyaye rero. None murako mukwiye gushima Imana ko mwavyaye abakura atari imfunya. Imana ishimwe rero. Uwo rero yaraturetse, uwo rero yaradukujije mu mpwemu. None rero murabona aho tugeze no munsi. Ayo mavuta mwasizwe ntiyagira uzosiga yasesa, ntiyagira uzobasesesha. Ayo mavuta murayazigama, murayabungabunga, nta igiciro. Turasenga Imana, njambona ncanumva akanwa kanje karahindutse, ndiko ndavuga ibindi, ndumva izindi ndimi. Nzambona mpumirije ukuboko kuniniya kuriko kururuka kuva mw'ijuru kunzako. Ndahumura ngo ndakurawe, ndakura, nkumva biraryoshe, ngasubira ngasenga, nkabona kwa kuboko kuraje, akanwa agomba kuvuga ukundi, nkabongera ngahumura. Uwo twari kumwe yari umusiyoneri umwe, yari umudirekitrise w'amashuri, aca arambaza ati warabatijwe na mpwemu yera? Ndeka. Ati none igituma uzovuga uhora ni iki? Nti nuko akanwa kanje kagomba kuvuga ukundi.
kandi hariho ukuboko gukomeye kuruka kuva mu ijuru koshikira komvuna. Arambarira ateka komeza usenge. Ndakomeza ndasenga, mpwemu yaranyururukako mvuga mu rundi rurimi, kwa kuboko kunyongeramo. Imana nishimye, kandi ishima Imana yuko nakuriye mu Mana, nakuriye mu Mana. Jewe rero mu Kirundo ninje mfura yo mu Kirundo, n'uyundi mugenzanje n'umwungere wacu Imana yarengukije. Iyo tuje ino tukaza ngaho Ikiremba, uyu muvyeyi nyene yatwita inkingi zo mu Kirundo. Abavyeyi bacu bariko barataha neza. Imana izodufashe natwe dusozere uru rugendo, dusozere turi mu Mana nk'abavyeyi bacu Imana yahamagaye bacyuzuye mpwemu yera. Nuko Imana rero yarakoze, yaratuzigamye, twaragumije ijambo yatubariye yaduhaye. Nuko aya niyo majambo nagomba kuvuga. Imana nibahezagire mwese. Turasohoka tugenda mu ishuri turiga, ntari mu ya gatanu. Nshitse muhira, abavyeyi ngo wa mwana wabaye iki, ntinabaye iki. Gusa kundi ntisa gute ngurakayangana. Birantangaza. Ungende mu muhana bantumye, kunya mwana bamutumye. Aho mu muhana wa mwana wabaye iki, ntinabaye iki. Gusa kundi gusa gute ntisa gute ngurakayangana. Ngende mundi muhana kona nyene nshanja jahana wa mavuta ijuru ryansize nzokuzigama. Waze mwumvirize, nzokuzigama nta kizoyasesa. Mu maruswa menshi munezerejwe na mpwemu yera. Natwe twarumvise ubutumwa batuzaniye ntiyari amajambo gusa, harimwo n'ubushobozi bwo gukiza. Uyu mwungere wacu, umuvyeyi wacu, yatuzaniye ubutumwa bwiza burimwo ubushobozi bwo kumara amazinda. Twari dusanzwe tuja, hari ishengero tujamwo tugataha uko twagiye, ariko mu butumwa bwiza bushitse bwari ubwo kutumara amazinda, ibitangaza birakoreka, abagwaye barakira. Amen. Imana ishimwe. Nanje muri abo murumva ko Yesu yankijije atumye abakozi. Murakoze rero, Imana ishimwe. N'aya majambo natwe ariko mu ntunge gatoya nshimira Imana. Aha mubona sinahora ndakwinginge ndabwira Imana nti Mana ntunjane uno munsi. Sari itariki 21 mu kwezi kwa kane niho avese yamfata, ariko Imana irakinga ndacariho. Imana ishimwe. Haleluya. Mana yo mwijuru, uri Imana kandi ukomeye. Sifa kwa Yesu. Amen. Warakoze Mana ko wambingiye nkaba nashitse n'Ikiremba, warambikiye iminsi kugira ngo ndahashike.
urankoreye ibitangaza ungiriye neza. Warakoze Mana kuturungikira abakozi, kuturungikira umukozi wawe afise ishaka akatuzanira ubutumwa bwiza. Haleluya. None waramwakiriye, waramwiyegereje, turiko turamwibuka. Urakoze Mana, natwe uzotuzigame, natwe tuze turengutswe imbere yawe, tuze tubonane n'uyu mukozi wari wadutumyeko. Urakoze, uratwumviye, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Umwana mutoya. Haragira igihe rero twebwe icyo gihe nta mashuri iwacu y'abapandigoti yari bwaboneke. Mashuri yari yatanguye i Kongo mu mashengero yacu ya Pandigoti. Kongo hariya hambavu y'i Bukavu baca baraturungikayo kwiga, niyo twize iya gatandatu n'iyindwi ndashishikara kugeza normale yose, myaka 8 ndi hariya. Icyo gihe rero ngiye mu ya gatandatu kw'ipipiti rimwe banyicarikanye n'umukobwa w'umunyekongo, kumva twari Kongo. Hanyuma rero yaza arimwo ibisigo, akaca aduza ukuguru akaza kukunshirako. Sinagira ngo igigwayo, nagira nti ikirasi cyose kikavyumva bagatangara. Kongera tukicara ikindi gihe haza n'abasubiye kuduza ukuguru kuri jewe, hito toka. 2010 twari Stockholm, haza umutamu umwe arabarira uyundi ngo uyu ngo yabaye umukristo, ngo akiri umwana mutoya, ngo ndibuka ngene yahenura ku mukobwa wamwegereye kuko nagira ntaranseseye amavuta. Murabyumva? Ntaranseseye y'amavuta, narayubashe, narayazigamye. Misi twabayeho, misi nagendagenze mashengero yacu i Stockholm, twahuye n'uwundi mugore mu gisigo cy'umuzungu kanyegera ngahenura, kuko ayo mavuta y'ijuru sayo gukinisha. Bana mwahawe mpwemu yera, tarika amaboko ndabarabe. Yesu abahezagire. Twumvikane, ayo mavuta mwasizwe ntiyagira uzosiga yasesa, ntiyagira uzobasesesha. Ayo mavuta murayazigama, murayabungabunga, nta igiciro. Iyaba ari ayo muri Amerika uwo yatumyeko, iyaba ari ayo Buraya mwene wanyu yewe yazanye, ariko n'amavuta ava hehe? Ava hehe? Mwico. Kirazira kwa ayo mavuta yanyu azoba indya z'abadayimoni, azabazigame. Muzoba base naka b'icyubahiro, muzoba bapfasoni b'icyubahiro, isi izobubaha, isi izobazigama. Azobazigama isi ntakizobagira, nimutayanjanjwako. Nkande twamye dusomako, nkande nka Esawu. Imana ibahezagire. Murayazigama, nta igiciro. Azobazigama
azobarinda. Imyaka yose mbayeho nta munsi nasivye gusangira ku ngaburo yera, kandi sinasangiranye ingoma mu mutima, kuko naririnze mu buzima bwanje ya myaka ikomeye muri psychology bayita imyaka fu. Iya myaka kuri jewe sinayibonye, kuko nari muri mpwemu yera. y'Imana. Turanezerewe kuri uyu munsi tugeze ko Imana yacu ntihabwa icubahiro. Dukoraniye ngaha turi munsi y'icubahiro c'Imana. Imana tuvuga ni Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, kandi ni n'Imana y'umuvyeyi wacu. Ni Imana y'abizera bose iragahezagirwa. Imana yacu yakoze ibikomeye mu buzima bw'umuvyeyi wacu. Imana yitwa Arufa kandi yitwa Omega, bisigura ngo Imana iratanguza igikorwa ciza ikagisozera. Turashimira Imana ibikorwa vyiza Imana yakoresheje umuvyeyi wacu, uhereye mu buto bwiwe gushika yagenekerezo ryo muri kwa kwezi kwa gatanu 2024. Imana yari yarabiteguye yuko azorangiza irya genekerezo, kandi turashimira Imana n'ikibanza yarangirijemwo. Rero ivyo dufise twovuga ku muvyeyi wacu, twobidonda bukira bukongera bugaca, ariko ngira twoca mu ncamake. Nari nipfuza yuko twosangira iri jambo mu ntumbero yo gushimira Imana. Dusome Imigani, igitabo ca Salomo, Imigani 10 ku murongo w'indwi. Avuga ngo kwibuka umugororotsi kurimwo umugisha, ariko izina ry'umunyabyaha rizozimangana. Turanezerewe cyane kuri uyu munsi mukuru Imana iduteguriye ukwibuka ibikorwa vyiza Imana yagiye akoresha umuvyeyi wacu. Hanyuma rero nariko ndavugana nagiye hariya kw'ishuri. Uyo munsi mbatizwa muri mpwemu yera, niho numvise umuhamagaro umuhamagara ati genda wige, ariko uzogaruka uze kunkorera. Ndabizigama mu mutima wanje. Nagiye mu ya gatandatu ndizi ko nzoba umukozi w'Imana, nagiye mu yindwi ndizi ko nzoba umukozi w'Imana, nagiye muri yo normal ndizi ko nzoba umukozi w'Imana. Yo myaka yose kw'ishuri, kuko iyo shuri yari mu misiyoni, nta munsi n'umwe y'ishengero ry'Umwami ryakoranye nasiba gusenga. Nawe twaba mu bibazo narirukanga narakora imboga nkagenda ngasenga nkamana n'abandi b'Imana, nkamana n'abakozi b'Imana. Imana irabana nanjye, Imana irafasha. Icyo gihe ikibazo cyari gipreokipa ubugingo bwanje yari mpwemu yera. Hajya kuri pose y'iminota 15 ngagenda hirya y'ukwe, muri kwe y'indoze y'ishuri ngapfukama, Mana iyi ngabire ya mpwemu Mwami ndasaba izikwiye Uburundi bwose. Kuko hari icyo ntavuze ko ndiko ndavuga ngo n'ishuri shingiro ryaje mwaka w'1935
niho umumisiyoneri wa mbere yashika Ikiremba yitwa Fombere. Aca arahaba ibishengero rya Bugingo ikayogoro kuno ishengero nyene ryatanguye, hanyuma Igishiya, hanyuma Inyanza wake, hanyuma Kumugara, hanyuma Ibujumbura naho Ikiremba. Yari amashengero 6. Umuvyeyi wacu kubona turiko turibuka ibikorwa by'ubuhizi, ibikorwa by'ubugororotsi Imana yamukoresheje, ijambo ry'Imana ritubwiye ngo birimwo umugisha. Ni igikorwa ciza, Imana iracemera. Igituma icemera nuko gishingirwa intahe mu ijambo ry'Imana. Rero turashimiye ishengero ry'Imana, abavyeyi mwarakoze gutunganya uyu munsi mukuru, tukaba tugandagaje ngaha turiko turahimbaza Imana, twibuka ibi bikorwa by'ubuhizi Imana yamukoresheje nk'uko twagiye turavyumva. Ariko nagomba yuko twogaruka kuri kimwe mu byavuzwe. Umuvyeyi wacu yari afise ibanga ryo gusenga, yari afise ibanga ryo gufukama, akarara ijoro ariko arasengera ishengero ry'Imana. Yarakunda ishengero ry'Imana mu buryo budasanzwe, abenshi murabizi. Rero ikindi dushimira Imana nuko umuvyeyi wacu yashoboye kubyara abahungu n'abakobwa, haba no mu buryo bw'impwemu, arabarera barakura. Uyu munsi bakaba bameze nk'inkingi mu mashengero atandukanye. Ibicaniro by'umwami umuvyeyi wacu Imana yamukoresheje kugira ngo ashinge. Uyu munsi ivyo bicaniro biriko abantu b'Imana bahimbaza Imana ijoro n'umurango. Imana yacu nihabwa icubahiro. Rero ivyo byose ni mu ntumbero yo gushimira Imana. Pawulo yigeze kubwira Abafilipi ngo nzi neza ntakekeranya ko watanguje igikorwa ciza muri mwebwe ari wazogisozera gushika kuri wa munsi. Turashimira Imana yuko igikorwa ciza Imana. Dawidi ngo amaze gukora ivy'Imana ishaka arasinzira. Rero ibi nivyo vyizigiro dufise yuko umuvyeyi wacu Mutama amaze gusozera neza ibikorwa Imana yari yaramuhamagariye gukora, yarasinziriye. Imana nibihererwe icubahiro. Rero turabipfurije shengero ry'Imana, bakozi b'Imana, kw'izina ry'umuryango Imana niyamara guheza gukore yuko mwokora ivyo yateguye gukora, muzosinzire atagikorwa na kimwe. Turanezerewe, Imana nishimwe. Ivyo Imana yakoze twobivuga bukira bugaca, ariko numva twotera impundu muri kino citabirizo c'indirimbo bivuga ngo vuza impundu semerera. Ngo rero reka twiririmbire hamwe twebwe twese ishengero. Vuza impundu semere hela yaneshe eje satani yashitse mu bwiza bwiwe tumuko omera amashi. Haleluya, 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 n'umwami aganzaba. Haleluya. Araha muri side
nkumva inkuru rero ikirundo ntibiriyo, imuyinga ntibiriyo, nta shengero ryariyo. Icyo gituma rero ndaho nkibuka muyera ngena ameze neza, ngaca ngenda ngasabira, ndasabiye Kirundo, ndasabiye Muyinga, ndasabiye Ngozi, ndasabiye Kayanza, ndasabiye Gitega, ndasabiye Karusi, nkadonda n'amashengero yose uze uyakorere mu gitangaza, uyarukire mu mva y'Imuyera. yafise cyumba ciwe n'igihe yaca agenda muri Canada yari yakirayemwo asenga Imana. Naho mwabona agenda n'agakoni yari agishobora kurara apfukamye asenga Imana. Ndibuka yuko buca amanuka aca yurira indege akaja muri Canada akarangirizayo ico cumba ciwe ngaha muri rusengero yakirayemwo. Nibaza yuko mu myaka yiwe ari mu bantu basinziriye amasaha make, yarakunda ijambo ry'Imana. Yigeze kuvuga ijambo ryantangaje, ati hari ijambo ryanezereye muri Bibiliya, ati kugeza aho ndayiryamana, ati nkikangura nkatsa agatoshe nkasubira nkarisoma. Yari umupasitori. Narigeze kumubaza, nari maze kumubwira nk'inshuro zingahe nka 2 canke 3, namubwira nti uratwigisha kuba umupasitori icarico, kuko yari umupasitori. Ingene yashobora gushika hariya hasi, ugasanga umukristo hariya hasi aramutelefona, umukristo hariya ku gashuri agatwara umukecuru kwa muganga, ngira ngo na pastori wiwe atobazi. Haja saa 6 nagenda ngafungura n'ingoga, ngaca ngenda nkajana ho mu Gasaka ngafukama, nsabiye ubwo Burundi butararonka Muyera. Nkama ndabasengera, ni wari umutwaro wanje wose imyaka yose 8. Ngiye kurangiza rero niho naza ngaha, naho nyene naho bantumye kwigisha, ariko nari natanze umuhamagaro ko ngomba gukorera Imana. Nyuma y'iminsi mike, imyaka mikeyi, arantuma kwiga mu Bubirigi. Nsohotse mu Bubirigi ndagaruka, aca bangira umupasitori wa kabiri w'iri shengero. Icyo gihe ngenda rero gukora mu Burundi bwa ruguru, niho niho nashinze ibicaniro. Haleluya, Yesu nashimwe. Niho nashinze ibicaniro. Yari umupasitori. Ukaja ahantu kure hariya mu mashengo, bazibona umuntu araje urakagutuma ku mwungere, nguramubarira ko nasubiye kugwara. Numva yari umupasitori. None rero murumva kwibuka ibintu nk'ibi ni ikintu gitangaje. Iminsi yiwe yayishize mu bantu, uburyo bwiwe yabushize mu bantu, ntiyasize ibyo yubatse bindi, ibintu byose yabisize mu bantu mw'ishengero. Imana yaramwakiye kuko ni munini cyane mu maso y'Imana. Mvuga ubutumwa bwiza, ishinga igicaniro cy'Ikirundo, ishinga igicaniro cy'Imuyinga, ibicaniro bitatu Imuyinga, Kagari, Karama, Mukoni. Ishinga ibicaniro Ngozi, ishinga ibicaniro Karusi, Igitega, Kayanza. Ibyo bicaniro no munsi n'amashengero arimo abantu benshi. Ndashima Imana. Ijambo nashigikira ko ni ijambo rya Muyera. Ndagenda mbarira kuko ishengero ritarimo Muyera ntiribaho,
rimara igihe rigatakara. Narabonye iwacu hariho umukomando umwe yize mu Bugiriki, yari yiga ari mu ishengero ry'i Tesalonike. Tesalonike mwasomye Pawulo arivuga ko amajambo menshi, naho twashika muri Tesalonike ngo ntitwakoresheje amajambo nk'ayo, ngo yari amajambo y'ubuzima yaboneka mu bushobozi bwa mpwemu yera. aravuga ngo ngene ngo bataye ibigirwamana bahindukirira Imana buzura mpwemu yera, ngo none barindiriye ukugaruka k'Umwami, ngo babaye ibyitegererezo muri Makedoniya no muri Akaya. Uyu muntu rero hari nk'ibihumbi 2026 yagira ati jewe naho hariya naragiye kubavizita nsanga ishengero ryo muri Tesalonike riracyari ishengero rinini ry'ubugingo ryuzuye mpwemu yera. Ahatanguye na mpwemu yera hazokomeza na mpwemu yera, ahatanguye n'intege nke hazokoma n'intege nke. Ndanezerewe ayo mashengero yacu hariya n'ibicaniro by'ubugingo biri mu bushobozi n'ububasha bw'Imana. Twagiye tubona ibitangaza n'ibimenyetso bikoreka. Twabonye ubwiza bw'Imana bukomeye. Twarahura n'amageragezwa, ariko ayo mageragezwa Imana ikaturenganya. Hariya ruguru nta migezi ikunda kuhaya amazi Kirundo, amazi yo kubatiriza ntitwayaronga. Twara tugenda kubatiriza muri Cyohoha no mu ruzi rwitwa Rweru. Urwo Rweru ugiye kuvoma aradubika umubindi akazobona asize ku mugongo w'ingona. Umunsi umwe rero tugiye kubatiriza, tugenda kubatiriza uyo Rweru ntitwarubatirizamwo, tugenda kubatiriza ahantu hitwa muri Kanzigiri, Lake Kanzigiri. Turagenda turabatiza, twahora tubatiriza tukikijwe n'amato, abantu baje kurorera bakadukikiza. Ariko uyu munsi turabura ubwato na bumwe budukikije. Turabatiriza turaheza, duhejeje niho twaza tubona abavugabutumwa baciye bavuga ngo Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ngo nicara aho twaza kuraba ngene tutubatiriza tugakura amabuye amabuye mu ruzi, ngo abanyagihugu baciye batubarira ngo hirya y'ejo ingona yavuye muri Rwero iraduga umusozi ibirometero 9 ijya mu rugo ruzi, ngo twasanze iri kwirogaho aho mwabatirije. Turabatiriza ndacyo twageze nyabavuga butumwa ngo reka twase ngo kubaca intege, ngo twatubize ko Imana iri kumwe namwe. Naharuko twarahinze agashitsi. Imana ibi bintu wadukoreye nibitangaza. Yesu nahabwe icyubahiro. Umunsi umwe ndabatiriza muri Cyohoha, twari kumwe n'umuhisi Nikodemu, turi babiri tubatiriza abantu 403. Nari nishimiye ngo nambaye ipantaro n'ishesheti, batisige y'amavuta ya mobile amava mu modoka ndoya, ntiraba ubucafu nisiga, ndafise ipantaro. Turabatiriza abantu 403. Turangije ngize ngo ndavayo nzasanga amaraso ngo kora jejeta ku maguru, imisiba yandiye. Nayikuriye ikituma amaraso yashizemo umututuma amaraso atavura. Baragenda barasangiza nanjye nkipfa, baragira ubwoba.
yavuye ahagarika n'ibisabisho bansengeye, twarahuye n'ibikomeye. Hani naho tugahura n'abandi ishengero rya Pandigoti bakatugirira nabi, bakatwanga, bakadutuka, ariko tuyihangana. Yesu nashimwe. Ibyo byose ko kwihangana twaguhabwa nande, twaguhabwa nande Mpwemu Yera. bakatwugarira isengero, bakagenda bakatuvuga, bakaza kudutwara kwa babumatari, umatari bakatufungira, ahandi bakatufungurura. Cyane cyane harabamenya ikiremba, ngo nabe ikiremba ndangorane. Twahuye n'ibindi bitari bikeyi. Icyaduha kwihangana ni Mpwemu Yera yavugana natwe, ibitangaza n'ibimenyetso bigakoreka, ibisigo bikava mu bantu, ibimuga bikamuruguruka. Twagiye tubona ububasha bukomeye bwa Mpwemu Yera. Nuko rero Imana iraduha rero hose mu Burundi bwa ruguru hari amashengero ya Pendigoti manini manini, ari mu bushobozi n'ububasha bwa Mpwemu Yera. Yesu nashimwe. Imana nihabwe icyubahiro. Hanyuma rero igihe kiragera rero amashengero turayaha kwidegemvya. Rero ndaruha ndagarukino muri aya mashengero y'iwacu, aya jewe sindimwe mu bafonda, nasanze azariho. Ariko Imana imbubundu, Imana imbubundu nshanza kuyashigikira, none munsi ndacyayashigikira. Ikitari cyo ndacyaha, ikitagiye ko nkagihakana. Haleluya. Niko ndabungabunga ibicaniro by'Imana. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Haleluya. Muze mubungabunge ibicaniro Imana yabahaye. Ntihagire igicaniro kizobazigama, kizobazimana. Ndashima Imana ko Imana yaduhaye ubuntu, ibicaniro ntibyazimye kandi ntibizozima. Tugihamagarije. Yesu nashimwe. Ndakengurukiye Imana iri banga yampaye muri iyi myaka. Abo turi kumwe turavugana yuko bakwiye kuzozigama igikorwa cy'Imana ntigitukwe, cyangwa abadayimoni ntibagikoroge. Baragikoroga tukaja ku mavi, Imana ikatuneshereza. Yesu nashimwe. Imana nihabwe icyubahiro. Rero guharuka mu kurangiza nagomba mvuge yuko Yesu niwe yashinze ishengero. Muravyumva? Ishengero ninde yarishinze? Abantu muri iyi minsi hari abagomba ishengero bagahagarara ngo ni ryabo. Ishengero si ryacu. Iyo duhawe ubuntu tukarijako kuri icyo gicaniro, tugacanira nk'abandi, tuba duhiriwe. Ariko ishengero si ryacu, ishengero ni ryande? Ni ryayo. Muri rusengero narimo nk'umwubakisha, nk'umukuru, nk'uwegeranya ibintu,
no gusenga no kwisonzesha byabaye ibihe bigoho byiza cyane. Urusengero rurubakwa, Imana irarwubaka, turarangiza tadeni. Hanyuma uno munsi sinohagarara ngo mvuge ngo urusengero n'urw'iwanje. Nahawe ubuntu kubona rwubakwa ndimo, ari si urwanje, n'urwande ko jewe nzorangiza rukomeze, kandi amafaranga yarutanze saa iwanje. Nayo umuntu wese nawe wa muto atanze 100 biratosheje, kuko Imana igusaba icyo ufise. Niko ndavuga rero ngo muzokumva abantu bagira ngo ishengero ryacu twiyubakiye ngo jiyo ngo nditugukeneye. Oya, ishengero ni ryande, ishengero ni ryande rya Yesu. Irishingwa ninde yabivuze ngo nirishingwe? Ninde yavuze ngo nirishingwe? Ninde yarishinze? Dusome muri Matayo ndagomvye ndabatosore mu kintu cyose, ndabatosore mu kintu cyose. Matayo igice cya 13, Matayo igice cya 16, igice cya 16, umurongo wa 13, ariko ntiduhera harya, tuhera icyo Yesu yavuze. Haleluya. Umurongo wa 15, arabaza ati ariko mweho mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramwishyura, turi Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu aramwishyura ati umuhirwe Simoni mwene Yona, kuko atawe inyama n'amaraso yaguhishuriye, ariko ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzorwubaka ku ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Nzoguha imfunguruzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzohambira mu isi kizoba gihamburiwe mu ijuru, n'icyo uzohamburira mu isi kizoba gihamburwa no mu ijuru. Haleluya. Yesu nahabwe iki? Yesu nahabwe iki? Nahabwe icyo. Iryo jambo ry'ishengero si umwana w'umuntu, si umunyamerika, si umuswede, si umufaransa, si umushinwa, byavuye mu kanwa kandi ka Yesu. Petero avuga ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu ngo iryo jambo ngo ni urufatiro Imana izokubakako ishengero. Iryo jambo uvuze ko ndi Kristo umwana w'Imana nzima, cyaravuga ngo nzoryubakako ishengero, kandi iryo shengero nzokubakako naho amarembo y'ikuzimu yokorakorana ntazorisenya, ntazorishobora. Haleluya. Imana nihabwe iki? Nihabwe iki? Histoire irerekana nyine bagerageje
iryo jambo barizimanganye ariko ryarabananiye kuko ryavuye mu kanwa ka Yesu. Aha mwese muri shengero ry'Imana nta mudayimoni yoshobora kugira ngo nirizimangane, kirazira. Haleluya. Nta mudayimoni yorihagarara, yorihagarika cyangwa yorihagarara imbere, kirazira. Kuko ryashinzwe muri inde? Ryashinzwe muri inde? Muri Yesu. Ntirizonyiganyiga. Nagomba mukure muzi ishengero icyo ari cyo. Si organisation y'umwana w'umuntu, si organisation y'abanyabwenge, si ishyirahamwe ry'abantu bahambaye, ni ishyirahamwe ry'abantu boze muki mu maraso yande, mu maraso ya Yesu. Nicyo gituma rifise ubushobozi n'ububasha. Ukabona ugize ngo ndagiye guhagarara, twageze kumva ahandi bagira ngo turugaye, kirazira n'urusengero rwacu turabugaye. Ni guhugarwa kuko nyenerwo afise ububasha bwose. Abadayimoni, nta mudayimoni ashobora kujya imbere ngo arugaye, kirazira. Twagiye turibona mu bushobozi n'ububasha bwinshi. Iyo tubona umukuru umwe hari Ingozi ngo araryugaye, icyo gihe nari hariya, reka dushobora kuryugara. Si iryawe, ryavuye mu rubavu rwa Yesu. Haleluya. Nagomba mukunda ishengero ryanyu, nagomba mutinye ishengero ry'umwami. Ntihagire uzokura ngo bakubeshe ngo naho abana b'abantu. Ni ishengero ry'Imana. Caravuga ngo mbere nguhaye imfunguruzo. Bariya Petero yari bune bariko baraganira, nguhaye imfunguruzo z'ijuru. Kizoboha kizoba kigize kiti, ikizobohora kizoba kibohowe. Yesu nashimwe. Imana nihabwe icyubahiro. Ndabigishije ishengero rya Kristo n'ikintu kitavuye mu isi, n'ikintu cyururutse kiva mu ijuru. Abahambaye ba Nero baragombye kurisambura, ariko ryarabananiye kuko Yesu yabivuze, nta kintu na kimwe kizorihagarara imbere. Nta na kimwe, nta bubasha bubaho mu ijuru no mu isi bwohagarika igikorwa cyafunzwe na nde? Cyafunzwe na nde? Cyafunzwe na Yesu. Ibindi nabyo Imana yagishimangiye, yagishize ku rutare, yashize ku mabuye y'itanguriro, yarikoresheje ijambo ryayo, riramata ntirinyiganyiga. Bibonera muri histoire, yarakoranya abakristo, bamwe akabamanika ku biti, bakabasiga ngira amavuta cyangwa peteroli cyangwa esanse, bakamera nka rya tara bashyira hejuru rikamuri ku muntu ariko araka. Ariko bukeye akazabona yishe 10 ihanye 1000. Aharuha birananirana,
uwitwa Constante arohara umwami ati jewe yahindutse jewe abantu b'Imana bose ndabakunze nibo bantu beza cajamwe nawe yitwa umwami w'umuntu w'Imana arafata ivy'Imana akabivugira kw'ikomini vyo kw'ikomini akabivugira ngaha mu rusengero arabishinga ibintu hamwe n'ivyo abantu rero barahurumba n'ishengero ryatiye itangura kugira intege nke kuko yaryitiriye ku bwenge ariko adafise mbwene ku bunyagawayi ariko ritanditswe mu mutima wiwe ariko mwebwe mwahawe ikimenyetso ca mpwemu yera Imana yaryanditse mu mitima yanyu. Imana ishimwe muzoryubake muryubakishije ijambo muryubakishije indirimbo muryubakishije gusenga muryubakishije amavi mupfukamye bizaba ishingiro ry'ubugingo namwe muzohirwa. Haleluya. Ngomba ndangize ndababwira mwebwe mwese aha mwubatswe muri Yesu Kristo nta kidayimoni gishobora kukumatura, nta mwanzi Satani ashobora kukwaka iri banga baronse. Kizorikwaka niwe uzosamara ugafatana urutoki na Shetani, niwe bizoba bigoye. Taruko naho muzokura mu abantu b'Imana, mu baririmbyi, mu basenzi, mu babungere, mu bavuga butumwa, muyishigikire izogira ububasha. Murabinyemereye nk'intumwa y'ijuru, murabinyemereye kuzohagarara nk'abasoda imbere yaryo, si mu nkomezi z'umubiri ariko ni mu nkomezi zande za mpwemu yera. Imana ntibahezagire, Imana ntibaha umugisha. Tugomba namwe muzohagarare ahariho hose, muzohagarare muhagarare igikorwa cy'Imana ntikizotirigane. Namwe muri abahungu muri abakobwa mwarezwe, mwahawe mbwene. Uyu mbwene Imana yahaye ni ukubwira ngo uyu mbwene azobazigame. Muzohagarare, muzokumva inzamba ibahamagara kuja mw'ijuru. Nuko singombye kubona ibindi birengeye, narezimye naciye mu ncamake, ariko ndazi ko namwe aya majambo agiye mu mitima yanyu. Barambajije rero atari bakinga mu mwebwe twaro bakambaza, none gamutamu icyatumye wamana amavuta niki? Abatubarira bose batubarira ngo urafise amavuta, none aya mavuta niki cyatumye yagumya? Aya mavuta icyatumye ndayagumya ndabasubiriyemwo, nuko narayarinze sinayanjanjweko. Abadayimoni bayahumanije, insazi ntizayaguyemwo, yagumya amavuta meza. Namwe nimwayagumya ntimuyanjanjweko, nukuri muzonesha, muzogira ubugingo bwiza, muzoba abashingantahe beza, muzoba abagore beza, muzoba ibyabona byiza byuzuye ubushobozi n'ububasha bwa mpwemu yera. Ndarangije. Imana
nibahezagire, Imana nibahe umugisha. Amen.